Kuri wa 28 Munyonyo umwaka wa 2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaruguruye ku mugaragaro ishirahamwe rikora imyambaro ya gisirikare. Mu masanamu yagaragaye berekanye imyambaro y'igisirikare n'igipolisi vy'u Burundi. Naho iryo shirahamwe EATM ariryo East African Textiles Manufactures ryuguruwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Munyonyo 2025. Amakuru ava muri iryo shirahamwe avuga ko ibikorwa vyari vyatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimwo. Amakuru yo kwizera abandanya ava muri iryo shirahamwe avuga ko muri ico kiringo hariko hakorwa impuzu za gisirikare z'ibihugu vya Congo, no kuvuga FARDC hamwe n'impuzu z'igisoda c'u Rwanda RDF. Ivyo bikorwa vyo gukora impuzu za gisirikare z'ivyo bihugu vyompi ngo bikaba vyakozwe mw'ibanga ntangere. Umwe mu bategetsi muri iryo shirahamwe avuga ko abakoze muri ico gikorwa baza gukora ata telefone binjiranye bagafungurirwa hajya nyene mw'ishirahamwe bakabona gutaha bahejeje ibikorwa vy'uwo munsi. RPA yarondeye umuvugizi w'igisirikare ca Congo General 𝐳'𝐢𝐻N akaba yadusavye kumurungikira ubutumwa bugufi kuri telefone, ariko kuva tumubajije ico kibazo ko bakizi ntiyasubiriye kutwishura. Mu ruganda rwa RPA ntituranashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare c'u Rwanda ngo agire ico abivuze ko, ariko ni inkuru tubandanya gukurikirana.